Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike, aho uruyeri inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi ari ibintu bikomeye cane kandi biriko birateza ikibazo gikomeye cane muri kino gihe hagati ya Perezida Yeretse Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo. Ibintu ntibyoroshe na gatoya kuko harabashaka gutembagaza Perezida Yeretse Ndayishimiye, ariko Perezida Yeretse Ndayishimiye nawe akashaka kubakura mu bibanza barimo, ariko bikananirana kuko bafise ingufu zihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaba mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego zirongoye igihugu c'u Burundi, aho Perezida Yeretse Ndayishimiye yagerageje gukura Prime Niyongabo mu mabanga bikamunanira kubera ko umushiranganje we wa mbere Ndirakobuca batazirana kugarika yanze gutera umukono ku rwandiko rukura amabanga Prime Niyongabo. Perezida Yeretse Ndayishimiye akaba bandanya gukoresha amanama atandukanye mu bihangange bikomeye cane kugira ngo bimwemerere ko yakura Prime Niyongabo, ariko bikaba byarananiranye mu gihe yaramaze igihe kitari gito agerageza gukura amabanga umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, nabyo agasanga ntibishoboka kandi arazi neza ko adashobora kubandanya kurongora igihugu c'u Burundi agifise abo bantu babiri, kandi nabo barabizi neza ko igihe agihari umwanya n'umwanya ashobora kubabogoza mu mabanga, ariko bakaba bari gutegura umugambi ukomeye cane wo kumutembagaza ku butegetsi. Hari amakuru menshi atandukanye kabateguriye ariko aravugwa hagati y'ibyo bihangange Perezida Yeretse Ndayishimiye, Prime Niyongabo ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo. Byose tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru ndetse naho ibintu byaba bigeze, ariko nyine mbere yuko tubabwira ayo makuru ari kuvugwa kuri ibyo bihangange, reka tubanze tubereke ukuntu byagiye bigenda mu butegetsi bwa CNDD, aho ihangana ry'umukuru w'igihugu ndetse n'abategetsi bahambaye cane ryamweho kandi n'ubu ribandanya, aho ryagiye ritera ingaruka zikomeye cane abarundi batari bake bakayatikirira, ndetse ibyo bihangange bikakomeza kwiba itunga ry'igihugu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashirize mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Uruyeri inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi, iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane abo bita ibihangange muri CNDD, nk'uko nyine biriko biragenda muri no minsi, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi ahanganye na Prime Niyongabo ndetse na Ndikuriyo. Bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize iyi ntahe y'ibyo niboneye, nk'uko hari benshi bansabye bene izi ntahe kubera ukuntu bariko barabona mu butegetsi bwa Perezida Yeretse Ndayishimiye harimwo ihangana rikomeye cane rishobora gusiga rihombeje cyangwa se risambuye igihugu c'u Burundi, kuko nta numwe ashaka guhebera undi, yaba Prime Niyongabo, yaba Perezida Yeretse Ndayishimiye, yaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Ndikuriyo. Urabona ko ibintu barimo ari ibintu bikomeye cane kandi bishobora gutera ingaruka zikomeye cane igihugu. Hari nyuma y'amatora ya 2010 umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011, Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abe ari we yemezwa nk'umushirizamanza mukuru wa Republika, Procureur General de la République. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa, wamengo nta kibazo kirimo. Twari tumenyereye kandi ko abantu ba CNDD igena kuba muri ico kibanza baba bari ibikoresho byo kwemeza amarimetanya ategurwa n'iperereza. Imbere hari habaye Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndaye.
ntacyo twari twiteze no kuri uwo mushasha yari agiye kugenwa n'umuhisi Petero Nkurunziza. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Yari azwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro wiwe ndawugarukirije aho hano kugira ntamenyekane. Kuva agenwe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara ku telefoni aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro by'urunani Kosoma kw'ibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyine atamupolisi canke umushoferi bazananye. Kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanya igihe twaherukana bimwe by'abarundi nyine iyo bahuye. Yatebye niho yambwira ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu mukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushirizamanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya kagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze mu mwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi cane, nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naranamubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyishu itomoye yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzi banje barongoye ayandi mashirahamwe kugira twumve ico twobikorako. Ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi wo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoya. Nibwiye nti ibyo ari byo byose uyu muntu ariko agwanya n'abantu nzi mu bintu bibi ategezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Nitweho turamenyereye ko Procureur General de Republique aza kuturwanya. Nimba azoca arwanya n'abo bandi ntaco bitwaye. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka agaca anungikira umuntu wewe ngo asabe kumurwanya. Sinigera nibaza ko mu bihangange hejuru haberayo izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo narumvise ibyamuvuzwe ko byasa na bimwe nyine nari nabwiwe nanjye ngo muvugeho. Ntibyatebye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Byari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na CNDD-FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma yahavuye harungikwa izina rya Valentine Bangorikunda, we aremezwa bidatinze. None byari byagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Ntabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Jirijambo yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushirako umushirizamanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikurako ibyo bihangange bibiri. Bya bihangange nabyo bikina uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko wa muhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe yerekana kandi imigenderanire ya Reveriyano Ndikuriyo na kakarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Ntabindika iri mu Gifaransa ariko reka nsubire ndayibahe mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ibyaha bijanye n'iby'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asonga gatoki Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca nk'abari ku isonga ry'ibyo byaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikora ko mu mpisho ikomeye cane aca ategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru by'igendereza.
Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira akabanga muhanuzi wiwe mu byo gusenga Alex Barakebavuge amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barakebavuge yabibonyemwo nyabuna akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka kubera ukuntu Barakebavuge yaguma yivanga mu by'amasoko ya leta. Barakebavuge niko kwibira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe abyumvise ishavu riraniga kuko yabibonyemwo guhemukirwa bikomeye, ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ibyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajemwo mu gihugu ca Sudani byamuteye ubwoba, aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cyane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushirazamanza mukuru wa Repubulika mu gihe Gaudence yari azwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari gufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakarutimana byaramushimishije cyane kubona yizerwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatebye gushikira bya bihangange Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca. Baza batangura kwerekana intwazangabo zahoze zigwana muri FDD bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse umushikiranganje Ansire Ntakarutimana wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri CNDD-FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ibyo ariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reveriyano Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka umugambi mubi kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDD-FDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni barasabye umubonano umukuru w'igihugu nawe arawubaha abakira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikirana habi. Nawe abishura ko umugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane atawe yarazi, acana bemerera ko agiye kuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri gidugudu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe Bujumbura yatumiramwo abafise ipeti rya generali bose. Yabihangange bibiri Adolphe Nshimirimana Guillaume Bunyoni baca barabuza abahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alex Barakebavuge yari yasubiriye gucudika na Adolphe Nshimirimana yihweje ibyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ibyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega. Bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko atangingo ihambaye nimwe yosubira gufatwa ibyo bihangange bitayizi. Ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Kugena akurikirana ingingo zose nyine umukuru w'igihugu afata. Ni gutyo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo General Bunyoni ntiyakoze ibyo gukurikirana ingingo gusa ahubwo niwe yaciye afata ibintu byose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD byari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basabye mubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na bya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ibyo bintu. Ako kamo karakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyine ishavu ryaranigaga barabye akagagazo ka bya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka wa 2014 iby'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nibyo bivugwa mu gihugu cyose.
benshi mu ntwazangabo niho amenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kurwana n'abatemera ikiringo ca gatatu kandi ko batorota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gatoya ikiringo ca gatatu Nkurunziza azobanza kwerekana ko by'ukuri ashoboye kwihangarara ko akagira icahinduye mu kungene igihugu gitwawe na cane mu kwikura ko kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu byakomeye ari uko yiyumviriye amajambo nk'ayo nyine mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye wahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gidugudu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenerali bahoze barwana muri CNDD FDD bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika rwose ku by'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikura ko amabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cane ka bya bihangange twamaze kuvuga hano. Kwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwarazangabo 13 zifise ipeti rya generale zahoze muri CNDD zashira umukono ku itegeko rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni, igikopi gahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo ryete ryavuga cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi byaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba. Ingaruka mbi z'ibyo bakora ku banyagihugu rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari ugukura mu mabanga ibyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana mu gihe General Bunyoni we yari yabyiketse acarondera ikirwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi aho umukuru w'igihugu yarari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo zifite ipeti rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Vraiment Prime Niyongabo batazira Ngabo Gervain Rakobuca batazira Ndakugarika Ildefonse Harubarurema batazira King Kongo Dansi Ndumuhisi batazira Guriyati Maurice Mbonimpa Esidori ndiho kubwayo batazira Nakubande Evariste Ndashimye batazira Neva Miburo Emmanuel batazira Komateri Tasie ni iby'inyeretse Gabriel Nizigama batazira Tibia Etienne Ntakarutimana batazira Steve Guillaume Ntabindika. Iri kete ryahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ibyo ariko arasabwa kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bavuga igifaransa francophone yabereye muri Senegal. Buca agenda yakoranije kuwa 27 Munyonyo 2014 kakarwi aka Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro: kubogoza ibyo bihangange bibiri, yongeye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu, ni kuvuga Evariste Ndayishimiye na Guillaume Ntabindika. Icya kabiri bavuze kutitandukanya n'ibyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari basangiye n'umukuru w'igihugu nyine w'ico gihe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa murwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza bya bihangange bibiri Ndakugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atabyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi ibiti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'iby'intara n'ibindi, baca barabahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipeti rya General zimaze gushikira ikiringo ca gatatu, abarongoye mugambwe CNDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyine inyereye yo gutura igihugu mu byago nk'uko byagenze. Bagenzi, burya ubutegetsi buberamwo ibintu byinshi, biragera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye.
muri kino gihe ariko haravugwa ihangana rikomeye cyane hagati y'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho perezida Yeretse Ndayishimiye ariko ararwana n'ibihangange nka byose harimwo urongoye igisoda Prime Niyongabo ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, hakiyongeraho n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko arananiza ingingo zose umukuru w'igihugu ariko arafata mu gihe nyine Gervais Ndirakobuca abona ko ingingo perezida Yeretse Ndayishimiye ariko arafata ari ingingo zigayitse kandi ari ingingo zishobora gusambura umugambwe uri ku butegetsi, aho amakuru menshi atandukanye yemeza ko abariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bashigikiwe n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko ubu ngubu ibintu bikaba bitoroshe hagati ya perezida Yeretse Ndayishimiye ku buryo muri no minsi hariko haraba inama z'urutavanako hagati y'abakunda perezida Yeretse Ndayishimiye ndetse n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, hariko haraba inama zikomeye cyane zishobora kuzavamwe ikintu gikomeye cyane. Perezida Yeretse Ndayishimiye ari gushaka kwikuraho ibyo bihangange ariko bikamunanira kuko ibyo bihangange birafise ingufu nyinshi yaba mu mugambwe ndetse no mu nzego z'umutekano, ariyo mpamvu biriko biramugora kuzikura kandi we abona ko atazikuye ashobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Imyaka 11 Prime Niyongabo amaze arongoye igisoda cy'u Burundi irahagije kugira ngo abe afise abantu benshi mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko hari benshi yahaye ibibanza bihambaye, ariyo mpamvu kugeza uyu mwanya perezida Yeretse Ndayishimiye byamunaniye kumukura mu mabanga naho yasinye cyetere mukura mu mabanga, ariko kugeza uyu munsi ntibirashoboka kuko Prime Niyongabo aracyafise imbaraga nyinshi kandi arafise abamushigikiye harimo ibihangange bikomeye cyane by'abajenerali barwanye muri FTD badashaka ko Prime Niyongabo abogozwa mu mabanga, ahubwo bashaka kwikuraho perezida Yeretse Ndayishimiye kubera ukuntu ariko arabahemukira agafata ingingo ziza kubabangamira. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza kuri nomonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.